impundu ndaguhaye nayishimwe ngutuye amaboko rugori rwera katabonwa na bose cirore c'ubwiza nangere abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kirezi casaruwe neza irukiro bwabo wibarutse mukuru w'igihugu cacu ni watwereka karorero ibikorwa byo kubaka amashure n'urusangi rwa demokarasi amavuriro n'ayatwese abarundi n'urusangi rwa demokarasi ugusukura uburundi bw'iwacu n'urusangi rwa demokarasi burya gukora ibikorwa rusangi n'urusangi rwa demokarasi ukingira ibidukikije yemwe n'urusangi rwa demokarasi dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amabungo tugwiza mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amavoka duteragira hose nagomba kandi abasangwa mu nkundire cyane tubanze dukengurukire Nyakwubahwa Umushingamateka Icegera ca kabiri ca nyiniteko mukuru w'inama ubutumwa yahawe akaza kudushigikira mu bikorwa by'iterambere rusangi byakorewe muri no komine nziza ya Mbuye asanzwe ari n'imvukira yayo mu nkundire cyane abasangwa amashi meshi cyane. Ikindi nagomba kubashikiriza ndetse ngize iminsi nashikiriza no mu yandi makomine agize intara ya Muramvya aho tugenda turaca nikijanye n'ingendo idahesha iteka abene gihugu ingendo y'umugwazo abandi bita ingendo yo kumena amaso canke bakayiha n'ayandi mazina turamaze kumva yuko hari abantu mbere twovuga yuko biyita nk'abadandaza ariko bakora urudandazwa rutarigo bahengera umunyagihugu amaze kurima umurima ahateye ibijumbu cyangwa yateye ibiharage bagaca bamuhendesha udufaranga twindisha ntikize kugira ngo abariho bazimbura. Twagomba tubamenyeshe neza yuko twisunze intumbero y'ubushikiranganji dukukira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kwiyo ngendo y'umugwazo canke ibyo bita kumena amaso yuko byahagaritswe ku gataka kose igihugu cyacu cy'u Burundi twebwe dushingire aha turi ku gataka k'intara ya Muramvya. Abagiye muri iyo ngendo igayitse kugira ngo babandanye bafukama mu nda abene gihugu abarimyi babahendesha udufaranga tw'intica ntikize, twagomba tubamenyeshe yuko kuva ubu hafashwe ingingo ko umwimbu watanzwe muri ubwo buryo
uzosarurwa n'abenegihugu bonyene bawurimye kandi bakawurimira mu matongo yabo. Ibipimo by'ikawa, ibipimo by'icayi, ibipimo by'ibiti bisanzwe canke ibiti vy'ivyamwa, amavoka n'ibindi vyatanzwe muri iyo ngendo y'umugwazo, kuva ubu bikomorewe abenegihugu bo bene kubitera, bo bene kubirima. Dutegerezwa gufata mwene izo ngingo mu ntumbero yo guca intege abo bantu bikika mukiza kugira ngo babandanye bapfukama mu nda abenegihugu, aribo novuga yuko aribo nkwezi z'inzara ngaha mu benegihugu. Nitugira amahoro, tugira amahoro, iterambere n'ibikorwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Agendewe n'aba bajejwe kubatunganiriza mu bisata byose binyuranye mu buzima bw'intara. Buramatari mwamubonye, nasubira abapepere mu mubone neza umuvyeyi wanyu. Amashimeshi kose. Rero Nyakwubahwa Buramatari nabo mufashanya. Cyumviro nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yararivumereye, yongera twebwe araduhamagara nk'indongozi nkuru, aradusaba yuko atokwira igihugu cyose. Ati nimuze rero namwe musahiriza aho nashika, mwame hafi y'abenegihugu cyane cyane ku bikorwa by'iterambere rusange. Ni muri ino ntumbero rero indongozi nkuru imisi yose kuwa gatandatu zikwiragira intara zose z'u Burundi kugira ngo zifatanye n'abanyentara mu kwiteza imbere mu kivi rusange. Uno munsi rero twaje ngaha ku mutumba wateka muri komine Mbuye kugira ngo twifatanye namwe kubijanye no gusanura ndetse no kubaka iri shuri rya Kivoga ya kabiri. Bene gihugu b'Imbuye, iri shuri muriko murubaka ni shuri ry'uno munsi ndetse ni shuri ryejo. Iri shuri ni shuri rikurikiranwa cyane cyane ahanini twaronse kubera Eklezia Katolika. Nico gituma nagira nsabe mukomera amashi cyane uwayiserukiye ngaha patiri, kuko wafasha mu bijanye n'iterambere ry'indero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagira rero mwumve ko kubaka ishuri bitaraba umugambwe, kubaka ishuri ntibiraba ubwoko, kubaka ishuri ntibiraba amadini. Nivyo n'ishuri su Convention Catholique, mugabo n'abandi bo mu yandi madini bategerezwa kuza kwifatanya n'abandi bakirisu ndetse n'abandi bene gihugu, kuko iri shuri nigigwamwo abakatolika gusa, iri shuri nigigwamwo aba CNDD-FDD gusa, nigigwamwo abaporona, nigigwamwo abahutu canke abatutsi, gigwamwo abarundi bose. Mutererero mu vyo mushoboye, ndetse n'ishuri ryaturamuye. Aha kera abatahazi bahita ku bakobwa, jewe nize hajya hepfo ku bahungu, mugabo nimba nize ngaha mushikanje nawe yarahitse. Nagira rero mpamagarire abavuka Mbuye cyane cyane abaciye kuri iryo shuri, bumve ko bategereza gutanga umuganda kugira ngo batoyi bacu, urugwaruka ruriko ruvuka uno munsi, urugwaruka ruhiga nago ruzoshika aho twashitse. Nta gihugu gishobora gutera imbere indero idateye imbere, nta gihugu gishobora gutera imbere kitagira incabwenge. Incabwenge nazo zitegereza guca muri bene iryo shuri. Naha rero twaje ikindi nogera ntababwiye bene wacu Mbuye, aha murazi ko tuzinanye. Ibi biriko bishoboka kubera amahoro n'umutekano higanje mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu ntara yacu ya Muramvya. Amahoro n'umutekano ahari ngaha Mbuye, muri kahise mu bihe twaciyemwo atatwe twishizemwo, murazi inyubako nk'izi ntizashoboka. Mubandanye rero
mubungabunga amahoro n'umutekano. Nimwamara kubungabunga amahoro n'umutekano, twebwe abanyumbuye tukumva ko turi umwe, tukikuramo ivyo badutsindagiye ngo bitagira mvura. Mwe mama ngo wewe nguru umututsi, nguru umuhutu, nguru umutwa, nguru umuski, niwumve ko uri umunyembuye, niwumve ko uri umunyamuramvya, niwumve ko uri umurundi. Ivyo niwamara kuvyumva, nuzabona mwene wanyu ugira umucece, uzokumva ahubwo kwari umuvukanyi. Niwamara no kumva ko uri ruhande ari umuvukanyi, uzoheza uvyure wa mutima w'ikigongo. Nta gihugu gishaka kubaho abene gihugu bakibamwe batagira ikigongo, batiyumvira bene wabo. Kuko hatari ikigongwe, urumva haca haba ubwicanyi, haca haba imigenzo itagira mvura. Niwiyumvire bimwe batwigisha mu isengero kandi vyumvikana, kuja wewe wumva ko wikunda, kuja wewe wumva ko uha uburenganzira bwawe bugarukira, wumve ko ariho ubwo bundi butangurira. Wirinde kurenganya, wirinde kwifuriza nabo wundi. Igisigaye kindi, mumaze kukundana duca tugwiza wa mwimbo. Bimwe buramatari yatubwiye, dufise intara nziza, intara yimbuka. Dufise ikomine nziza, ikomine yimbuka. Imvura igwa hafi umwaka wose kandi haramera. Twirinde rero gupfisha umwanya ubusa, twirinde gupfisha umwanya ubusa. Twirinde ko umunsi wohera atacohereje amaboko, kuko ndazi na atacohereza amaboko nikizobura ko saa sita saa indwi igeze utonda ku isahani. Mu bisanzwe ubufunguye ivyo utarondeye. Iyo udahereza amaboko unyotegwa n'ingoga, utangura kwiyumvira iyo gwahiye. Mugabo biraryoshe ko woza kurunwa wagize ico winjiriza umuryango. Mwirinde rero yamarigara, dukore. Kera twari miliyoni 5 6, uno munsi turi miliyoni zirenga zishika hafi 12. Tudakoze rero murumva ko nta kundi hagize abantu bataco bakora, inzara irinjira. Dukore rero, tuyumvire udukorwa dukora, tuyumvire gukorera hamwe mu mashira hamwe, mu makoperative. Ntagira umuntu n'umwe yikumira, yikumire ngo zasangwe ngo nizaba ngo canke bariya. Urazogenda udondore muri sangwe, nibanka kukugururira tuzoheza tubaze igituma batakugururiye. Amakoperative twese tuje hamwe, kuko muri ku mutumba wateka niyo hagira binanatango bateza imbere umutumba bakore cyane, hagacaboneka ubundi mugwi w'abanebwe, nukuvuga ko umutumba ntuzotera imbere. Mucungane mukuru w'umutumba, Mr. Neri, Nyakwubahwa amatari, mugerageze murabe ibinebwe. Abo ni baduteye ingorane, bamwe bazindukira muri za karibu n'uburozi. Wewe unwe saa 5 usanga uburire bwatonze ku maso, saa 8 buri kuragoyagoya. Nukuvuga ko dukore ubuzima n'urugamba. Nyene cyo rero umukuru w'igihugu yihingisha hangiro yihaye nuko mu 2040 igihugu cyacu kitoba kigiharugwa mu bihugu bikenye. Mu 2060 tube twamaze kwinjira mu bihugu biteye imbere. Ivyo ntibizoshoboka hari binebwe mu gihugu, ntibizoshoboka hari abavunisha abandi ibikorwa, ntibizoshoboka hari abagabo batanika ivi abakenyezi babo, ntibizoshoboka hari abakenyezi batanika ivi abanega babo, ntibinazoshoboka hari n'ugwaruka rutiyumvira gufasha abavyeyi. Twese dutegeza guhaguruka nk'umugabo umwe. Ikindi nuko ngaha muri komine Mbuye ndetse ngira no mu ntara Muramvya, cyane cyane ngaha muri komine Mbuye turabe neza ko imyonga twoba dufise turiko tuyitunganya neza. Aha ndabivuga umujejwe uburimyi ari ngaha, mudufashe kugira ngo, kuko ndabona hari indimo bijukiye cyane ko murezi bazanira amafaranga. Narabibonye ngaho mu myonga ibijyanye n'ibintu vy'amashaka, mugabo nkabona ko naho bayarima ayo mashaka atamwimbo hagija uvamwo. Kumbure bawuri harimye neza nkuko muranda bibona mu Kayanza n'ahandi ahonca, bakavuga ati tuharime twese ibiharage mukabakurikirana.
tuharime twese ibigori tukahakurikirana kuko umwe wese yimburiwe nta wimbura ivy'uwundi mugabo umurima bimwe kugira agoronome abikurikirane abaronse umwavu maze umwimbu wiyongere. Ikindi gihambaye Nyakwubahwa amatari yababwiye ndetse nshimira leta, iyo ngeso y'umugwazo ni ingeso mbi, ni ingeso izana inzara mu gihugu, ni ingeso y'uguzana n'ubunebwe mu gihugu. Uwo mudandaza akaguhenda umwene gihugu akamuhendesha ibihumbi 10, akamuhendesha ibihumbi 15, akazoca yimbura ibintu biciye ibihumbi 500. None uwo so musuma mu bandi, uwo muntu ariko aragwiza umwimbu, uwo muntu ariko avuna intege abantu bariko bagwiza umwimbu. Umudandaza nadandaza bidufasha ngahimbuye, nadandaza bidufasha mu gihugu, mugabo ntaze kuvuna inkokora umurimyi yirimye utwiwe. Nico gituma nanje ndabahamagarariye nkuko buri amatari yabitwemereye, wewe nimba warakiriye amafaranga y'uwo muntu kubijanye no mugwazo, urabisoro mu birye ntazoro myaza ko kwitwarira. Nevyumvika kugira ngo babivemwo, wewe urabirya uti warampenze utigenda witwara, nazoja kamistanira azomwakira, azoja kabura amatari bamwakira. Nukuvuga ko ubizose ukurikira tucabona ko iyo nzira y'urudandaza atariyo, aheza adandaza ibindi abidacibiciye mu muco. None rero banyembuye twaje ngaha kugira ngo dushigikirane, kugira ngo tubafashe kuko iri shuri ni igiwacu, tubakengurukira ingene muri kukivi, dusaba ugwaruka cyane cyane iri shuri turiko turubaka nige mushize imbere umwete, abigisha nabo bigishe kugira ngo amanota aboneke, ugwaruka rwacu rutera imbere muri komine ya Mbuye no mu ntara ya Muramvya. Nico gituma rero twaje ngaha nk'imvukira turi mu nama ya komine, twarasavye baradusavye nibanadusavye kuko ni ivy'iwacu, hari icyo twemeye akantu gatoyi mu mano za Bonapatari twari kumwe bari twavuganye, ariko nibaza ko muzoraba igikenewe. Sinashimye kuzana ko nanemeye udufuko 200 twisima, mugabo sinashimye kuzana ikoreye isima, nashimye ko nozana ivunaguye kuko ara hose angakenewe imbaho. Nico gituma ngira nsabe abo tugendana kugira nshikirize iyo mifuko 200 y'isima, ni intango, nihagira n'ikindi kiboneka tuzoheza dukubite inzu bipfunse, muheze mwakire ababikurikirana bimustandere na Patrick kuko bavyubakira hamwe mudufuko 200 twisima. Ejo nirano mutundi kandi ni wacu ndoguma nkurikirana, amanda bakengurukiye cyane. Saba kandi ko abene gihugu mwobandanya mu nyarutsa iri shuri kugira urwaruka rwacu ruronke aho gwigira mu mahoro n'umutekano. Nitugira amahoro, tugira amahoro, iterambere n'ibikorwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbuye!